murakoze kubibazo mushikirije nagira banze ndamu baze neza kubera iki ifite abakinyi bake bakina muri Primus League ni bangahe? Merci. Bari bake. Priya itangura kuri je. Merci. Kindi nacho iyi ni selection turaba abajanye ibyo dukeneye no kuntu bariko baraduga. Bavuze ngo aho twahamagaye bakina mu byiciro biri hasi. Waduha karore. Yahe. Maze gushikayo ubona niveau kwemeza. Niyo nkubwira ni byiza kuvuga ikintu ufise data utinashitse naravye division iri hasi canga nuku ariko ntacyo bitwaye nagira nda kufasha ikintu kimwe twe ntiduhamagara ama division turahamagara kwanza ubushobozi bw'umuntu turacyo tuna ashobora kuduha icyo twitaho iyo turavye ubushobozi bw'umuntu nico ashobora gutanga ibyo ama division navyo ivyo ni nimwe mu bikuri nimwe mu byandika kenshi mu gukurikirana twe turaba kwanza ubushobozi nico dushobora kumukura kugira ngo aduhe umwimbo dushaka hanyuma ndiko nkomoje kucyo kibazo cyawe mu kirangiza neza ndibaza ko byatangaje kumva baza ko ari bake habwo tugeze kuri bane hari igihe hahamagaga umwe cyangwa nawe ntanahamagaga mugabo urumva ko bariko bageze kuri bane kandi hari nabandi ariho bakiva ngaha nta n'umwaka barahiza bavuye ngaho bagiye turakurikirana bariko baraza nico gushima ahubwo twokongera ingufu kugira ngo babandanye kuduga nabo tunabashakira ahubwo nabo nyine ko bokwiye kuja no hanze kuko birakinewe ko bagira yindi challenge nini nico gituma tubankuraje nabo kugira ngo bashike kure nibagenda ari benshi tukabatuma ko ari benshi bavuye hanze ngira ngo uzocushavura cyane sinzi ngene bizogenda hanyuma dutubiye ku kibazo cya Keita wavuze ko rezuma ko wavuze neza numvise wacishuye neza ko wavuze ko ngo twe tumuhamagaye nko muri defense umugabo muri equipe yiwe ngo arakina gatandatu ngo 8 ngo 10 kumba shoboye imyanya myinshi ni polyvalent mbo bamaze gucishura nimba muri equipe wakina imyanya irenga 3 no wundi wakanara ushoboye urakoze ikijanye ngo cha kapiteni ngo navuze kapiteni ko ari Saido ngo byo byahindutse ryari sinzi ko match yerutse twakinye indere yambaye igitambara Saido voilà urakoze kandi n'igihe nasoma sinavuze Saido wenyine navuze na Frederic navuze na Rucho navuze nibaza ko igikuru umugwi wacu icyo badutumye n'amanota 3 ni ikipe yacu gukura gutera imbere nawo ivya kapiteni n'ivya numva ari ikintu gito cyane ntaho tugira pressure dukomereka ko kapiteni n'umuyumbe abaye akagwara cyangwa akaba mu forme tugira gutufata tumuhamagara gusa ibyo ntacyo bitwaye nta nico bihindura kapiteni ni buri muntu wese afise izo shingano zo kubikora mu kibuga n'ubundi twahamagaye nuko yagize ingorane kubera ko equipe yo yaciye isaba ko yo kina match ni Gael nawe ndetse kwigeze kuba ari kapiteni na kujyayo bya kapiteni
humura ntacyo bihindura nta nico yica. Mu ntamba mu rugamba turatsinda hari bitatu y'abakinnyi hari mu wa mbere mwahamagaye bakunda kugaruka abasedoni hazonze n'abandi bagakina umwanya muri nziza ibiri. Hari n'umugwi wa kabiri ugizwe n'abakinnyi bahamagawe baramenya system mugabo tutababonye mukoresha cyane rwose muri mu nkino. Hari n'umugwi wa gatatu w'abakinnyi mwamagaye bashasha. Gestion y'abo bakinnyi muri zino nkino za gicuti igiye kumera gute? Tugiye mu nzira turondera amanota canke no kwiga abo bakinnyi. Murakoze. Abo turarondera bashobora kuba bataremera kuza Nagenda musabe ikigongwe gato sinovuga iyo ni siri ya ndani tukabishira hanze ko ibitarakunda ntitubivuga n'aba benshi baje sinavuze ngo ryari twatangiye kuvugana nabo ariko baremeye numva ibindi humura tutanya tubikora tuba tubabwira ibyamaze guhera ntitwovuga ibikiri mu nzira ko byaba bikwega ibindi bintu byinshi bitafite umumaro. Wavuze ikindi nacyo ngo abamenyereza batanguye Imiryango ngo bahora bahindura kubera ko abakinnyi batagira ku maposte yabo. Icyo sino kivuga ko siho nari sinzi igituma babikoze n'ingorane bafise nibo bazizi. Mugabo y'icyo no kwemerera nuko wabaje ko dufise option nyinshi ego ziriho nyinshi ko ndabona abakinnyi tuko turaronka benshi bariko barazana iyindi karite kandi nabo dufise bariko baramenyera. Shima Imana ko nimba uno munsi tugezaho dushaka kuronka abakinnyi bamaze kuba bangahe babiri bakina muri Premier Division ya Europe batatu bariko baraza ni ibintu byiza nikirega ko ikipe yacu ikirakura no muri karite. Ikindi nacyo ko naduske turonka abakinnyi bava no muri championnat yacu ngaha bagaca bagakira na match twakinye twabaje dukina na Mikali dukina na Algeria ababaye ba homme de match na abakinnyi baravuye muri championnat yacu ngaha nivyerekana ko hariho tanari kirado kandi bakiri bato ni ikintu cyo gushima. Hanyuma ikijanye nacyo mu guheraheza izo buryo bwinshi buhari iyo plus baboneka nk'uko biraduha natwe amahitamo cyangwa gutoramwo cyane kugira ngo hagacaba competition. Iyo habaye competition muri club biratuma na qualité iduga ubyo numva ari byo na amahoro n'cyo gushima Imana. Hanyuma nje kwa Kado Rema yavuze kuno Madagascar yateye imbere ya Miss Yezen yari mu equipe akomeye mugabo ubu ikiraduga comme la Gambie gize neza cyane. Uri mwe mu ndakunda kenshi ibibazo byawe ko biba bifise ubona ko wicaye ukarondera ni ibintu byiza cyane. Ndizera ko cyo wumva ko twagizenza kurondera ikipe nk'iyo tugiye naho tubige ko turabe nivyo bageze ko nico gituma twarondeye ikipe ikomeye nk'iyo kugira ngo turabe aho tugeze. Watanze n'akarorero ka Gambie nayo nkakwibutsa ko niyo twakinye la fois passée kandi twarayitsinze tunayirusha cyane nibi twereka ko natwe tutiko turakora si bito nivyo gushimwa ahubwo tubandanye dushiramo uwo mwete dushiramo n'inguvu. Ni ikijanye nacyo uko dutegura natwe ekipe yacu nagira ndakumenyeshe ko si igikorwa cya kocha wenyene ni igihugu uko biteye imbere. Wanavuze ati Madagascar yateye imbere ntibavuze izina rya kocha wa Madagascar ngo yarateye imbere ni igihugu. Iyo tuvuze igihugu harimo uburyo harimo buri muntu wese gushiramo uko kwiwe bihereye kuri twe nk'abamenyereza tukavugana nabo bakinyi nabo bagashiramo uwo mwete gukunda igihugu no kumenya ko bakwiye kwitwara
hakaba namwe abamenyesha makuru mugakurikirana hafi mutanga ivyumviro byanyu, ntimugarukire gusa mu gutanga ibibazo, mugere naho namwe mutanga ivyumviro uti ndumva ko hokogwa kugira ngo tuvyigire hamwe twese, kuko ni igihugu twese kiraturaba, si ivy'umuntu umwe, ni twese hamwe. Ntitube nk'abarorerezi canke nk'abapolisi hagarara ku bararondera wagize ikosa gusa, oya, namwe muze murashiramo ivyumviro byanyu. Kandi nongera ndanabashimira, hariho abamenyesha makuru benshi bamfasha, bari hafi bakurikirana n'abakinyi, surtout abo ngaha ukenshi aho ngiye ku kibuga duhurirayo ndababona, bakabona ukuntu aba bakinyi bacu bevuriwa. Ndibaza nk'ikibazo ca Étienne kuri Keita, yamubonye akina kuri izo poste gusa, ndibaza ko ataramubona ahandi, no muri defense arahakina. Kandi uretse n'ivyo twaramaze 3 semaines dutegura après phase y'abakinyi b'abaroko, yari mu bakinyi bitwaye neza, niho twatangiye kumukoresha cyane kuri iyo poste, tumumenyeshe tumwereke icyo dukeneye yokina. Yarasanzwe anabikina kandi arabikora. N'ikindi nacyo turanavugana n'umumenyereza wiwe, barampa rapport, dufite n'amahigwe n'umumenyereza wa physique dufite muri equipe nationale, niwe banakorana, ari muri Aigle Noir, donc biroroshe gukurikirana nawe, turi hafi ko dufite igihugu cyacu n'igiti kiroroshe kugenda ukaraba match ukagaruka, ni ibintu byoroshe ukajya n'ahandi, ni ibintu dukurikirana. Ndizera ko icyo cya Madagascar nagira ndakivuge ko, kandi twitegura iyi equipe yacu nkuko bivuze cyari hasi, mbwa si ibintu byaboroheye kuba, si ibintu byabaye mu mwanya muto, ni projet bateguye, barize, barashize umwete mu kubikora. Ariko nanjye nabashishikariza ngo namwe nk'abamenyesha makuru, buri muntu ku gice ciwe ashiremo uwo mwete wo kurondera ni igiki, kuko iyo Madagascar iteye imbere si bajya 11 babonye mu kibuga, haraho usanga n'abamenyesha makuru bahari indi nivo nabo bagiye ko batari ko mbere, hari ibindi ariko barakora ubu bituma n'abakinyi babo batera imbere, kubera ko negeze kubivuga kare ngaha, football atari mwe bw'abamenyesha makuru, ibyo dukora byoherera mu kibuga gusa, mutabitanze, mutabikoreye publicité, mutabivuze, kuko urazi ko n'ibitabo by'Imana iravuga ngo ukwizera kuza no kumva ijambo. Hasi iyo mwe muvuze mukavuga ko ari ibintu bizima biko birakoreka, umuntu yizera ko ari bizima akabigenderamo bikaba. Ariko ni mwabaho mupinga, muvuga ibibi, umuntu azumva ibibi, nta zovyara ikibi nyene. Si definitif kubera ko haracyariho des journées bazokina iyi weekend, arashobora kuvunika. Qu'est-ce qu'on va faire? Turakurikirana turabe ko atagihindutse, cyangwa arashobora kuba ingorane hagati muri no minsi, ntawe bimenya. Turakurikirana niyo liste dufise paka ku munsi wa nyuma, tumaze kubona ko nta yindi ngorane, niho twavuga uti naba cyangwa arashobora kuboneka. Nk'akarorero hari nk'umukinyi abansanga nishuye kucyo Theodore yambaje naho atari byiza kubivuga. Hari nk'umukinyi ko turakurikirana akina hanze, yakoragira test imwe mu equipe akomeye hanze mu Bwongereza, twashize kumuhamagara, mugabo bona umuntu akiri muri test, si byiza ko ayicangwaje aheze. Mugabo ndiko ndinjira ngeze aho niho mbonye inyishu anyondikiye ko byakunze, bamwemereye ubasinyagira sinye contrat, test yarimo bigenze neza. Numva bandanye ukina, tukurikirana peut-être kuri match kurikirana imba azoba yerekanye ikirusha abo dufise ubu, arashobora kuzoboneka. Nivyo hanyuma wavuze ngo hariho ngo abari bamenyere systeme ngo ntibakinye ngo ntibagarutse, no kubaza none bayimenyereye gute kandi badakina? Wabimenye gute ko bayimenyereye kandi utababonye mu kibuga?
subiye inyuma kandi kwishura narabwiye ko list ya equipe nationale ni murango wasi duhamagara igihe kigeze kuri forme y'umuntu agezweho. Hari abakinyi twari dufise mu minsi heze mugabo actuellement badahagaze neza, ama equipe yabo ntibariko barakina. Hariho abavunitse, harimo nka Babed turabizi ko bagize amashoke, tumuhamagare kandi agwaye, tumuhamagara adakina kubera ko ngo Rafa Pasi yakina neza, nacyo mwari kukimbaza tukimuhamagaye umuntu ari ameforme byari kuba ingorane. Twe duhamagara iyo match igeze turaba ninde afise umwanya ukwiye gukina, ninde akarakina neza, ninde ashobora kuduha iyo competition. Biratuma nabo nyene naho bari bagumiza iyo consistency akaguma ari hejuru, kuko batuma ko batameze neza ko tubashigikira mu makosa. Cyo dukora gusa turabavugisha tukababwira uti ibintu ntibimeze neza. Muri football bibaho, hari igihe umuntu aba ameze neza tutumuta complètement mugabo turamuvugisha, hanyuma uhagaze neza nk'akarorero nkari nk'ubu nahamagaye mu Deri Akbar mu Rwanda ari mu bakinyi bari hejuru, yarahamagarwa ngabo ubu yaduze tumusigiye kubera ko atari yaje muri ya system ya mbere. Nacyo bari kucikimbaza umva ni mubisanzwe navuga ko ari nk'ivyo, nicyo gituma duhamagara abagezweho. Noriga yavuze ngo yambajije ngo ni team manager ngo yaravuze ko dukina no mu Rwanda, none ivyo ntabyo namenye. Yabivuze ryari ikoze annonce ya fait sinzi gusa nanjye ikintu ntazi sinifuza kukivuga ko ikintu mbabarire ntabyo numvise ntabyo namenye ko yabivuze. And focus nini yabaye ku guserukira igihugu w'abakuze. Mugabo twabishima cyane muri urutonde muhamagaye harimo abakujije bahereye mu ba event, harimo n'umunyegoro dufise urukundo rw'akazi barigenjeje neza cyane. Hari anyi muri Madrid yo bari baduserukiye babandanye bagira consistency gushika no munsi mu guserukira igihugu w'abakuze. Hano muri Primus League dufise abana benshi usanga batiko barakina umupira mwiza, ugasanga imyaka yabo ni mike. Dukinzo abambonye Imana Karim abiswa muri Vitaro banibona Kesi Jordan ba Destiny Dukinzo. Iyo generation dufise abasinya ntibagihari muri Primus League, kandi bose nibo kwigwa mu guserukira igihugu, usanga discipline yabo kwicira igoye baracari bane. None gakoci wotubwira aho mugejeje mu gutegura inkino z'abakinyi batarenze nk'imyaka 23-20 hivanzemo abakinyi benshi bakina ngaha muri Primus League, kugira ngo turabe ko tuzoronka destination yo gusubiriza muri kazoza bamwe mu bakinyi bakinye igihe kirekire mu Intamba mu rugamba. Murakoze cyane. Ego Bertrand, merci kudushimira ku turakora. Wabajije ko focus kenshi yabaye kuri senior. Ego no kubera ko ariyo yari muri mu competition, ariko twagumye kuri iyo gusa nkuko wavuze. Abo bakinyi bose wavuze utanze ko akarorero bariko bitwara neza muri Primus League. Ndibaza ko nimba ofisi urutonde rw'abo twari kumwe duprepara muri December bose uko wabivuze bari barimo. Na match ya Rafa Pasi tugiye kina contre Algerie, Karim yararimo kandi yaranakinye match, na hari muto twaramuhaye iyo chance kugira ngo kumenyera gato baze baragira. Destin yaragwaye nawe yari mu bari kutwara Kesi yaragiye gukina Mapinduzi. Hari n'abandi n'uyu Musangi
twahamagaye uyagize problem yari yavunitse turi muri ajya entraînement urumva ko turarondera ko nabo nyene bamenyera ariko